une donation de 240 000 euros. dushikirije umugwi wigenga ujejwe gutegura amatora seni ingabire y'amafaranga angana ibihumbi 240 mu mahera y'abanyaburayi uyashize mu mafaranga y'amarundi akaba ari imiliyoni 500 aho akaba ari mu ntumbero yo gufasha mwiyandikwa ry'abazokwitaba amatora n'itanga ry'amakarata ku bazotora. Ndanezerejwe n'ukungene igihugu c'Ubudagi congeye nk'uko cabigenjeje mu myaka y'ibihumbi 2005 n'ibihumbi 2010 gufasha mu nzira yo gutsimbataza demokarasi mu Burundi na cane cane mu guterera agacumu k'ubumwe mwitegurwa ry'amatora. Ayo nayo agategurwa n'umugwi ujejwe gutegura ayo matora ari wo seni atawe kumiriye mu migambwe izokwitaba amatora nk'uko bavyiyemeje mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka. Kubona imigambwe yose yaremeye gutera igikumu ku bwirizwa rigenga amatora ni ikintu ciza cane mu nteguro y'amatora y'ibihumbi 2015 azoba mu bwigenge ku mugaragaro kandi atawakumiriye. Des élections qui seront libres, transparentes, inclusives et aussi surtout paisibles l'année prochaine.